nagimba ntangure ndabibutse yuko Uburundi bwashize igikumu ku masezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire n'amasezerano ya ONU, kandi bwongera gushira igikumu ku masezerano ya Afrika yo kurwanya igiturire. Ayo masezerano akaba yaremejwe n'inama nshingamateka n'amateka mu mwaka w'ibihumbi 2005 itariki 18 z'ukwezi kwa mbere mu 2005 umukuru w'igihugu yarahari ico gihe ashashiraho igikumu, no kuvuga ico bita loi de ratification. Mu gushira mu ngiro ayo masezerano itariki 18 z'ukwezi kwa Ndamukiza umwaka w'2006 umukuru w'igihugu yarahari ico gihe aca ashiraho itegeko ryo kurwanya igiturire, ariko ryaciye rishiraho inzego zo kurwanya ibiturire. Hakaba haragiye urwego rwo kurwanya igiturire rwitwa isentare idasanzwe yo kurwanya igiturire, la Cour spéciale anticorruption, hamwe na parquet nkuru ikukira, parquet général anticorruption. Iruhande y'izo nzego zibiri haciye hajaho urwego rudasanzwe rw'igipolisi rwitwa brigade spéciale anticorruption. Izo nzego zose zivugwa mu iryo tegeko nje kubabwira, kandi ubwo rwego ruvugwa, izo nzego zivugwa mu iryo tegeko zikaba zivugwa mu ngingo ya 5 y'amasezerano yo kurwanya igiturire ya Nations Unies, aho mu ngingo yaryo ya 5 uko ndabivuze mu gace kayo ka kabiri havugwa yuko amareta yashize ku gikumu kwayo masezerano ategerezwa gushiraho inzego zihariye kandi zigenga, des institutions indépendantes, donc des institutions spécialisées et indépendantes. Rero izo nzego muje kudondagura mu bisanzwe zashizweho mu ntumbero yo kubahiriza aya masezerano mpuzamakungu ya Nations Unies yo kurwanya igiturire. Ubu mwomenya yuko igiturire ku isi gifatwa nk'ikiza, nk'akaranda, ico bita fléau mondial. Ikibazo rero kihari uno munsi mu Burundi, nagenda babwire yuko leta yahavuye ija mu ntumbero ihonyanga ayo masezerano muje kubabwira. Yagiye mu ntumbero ihonyanga amasezerano bigenze gute? Leta y'u Burundi iheruka gufata ingingo ibishije mu mategeko abiri. Itegeko rimwe rishiraho igipolisi ryaciye rifata rwa rwego rwo kurwanya igiturire, brigade spéciale anticorruption, ica isa nk'iyifuse urwo rwego. Urundi rwego rwo kurwanya igiturire yakunanije kubabwira isa n'iyafuswe na code ro gushiraho nshasha itaratogo itarashobora kubika umuntu w'igihugu ngo yaciye mu nama nshingamateka, ico bita code de l'organisation et de compétences judiciaires. Baciye bafata ibikorwa vyose byahora bikorwa n'iyo sentare basa n'ababihinduye gato, mugabo se gato kandi kanini, kuko binyuranye n'ukungene ayandi izindi nzego ku isi
zikora. Ikintu kibaje no gusumba ibindi ni kimwe, tugiye mw'iyi brigade speciale anticorruption, igipolisi kidasanzwe cyo kurwanya igiturire, leta isa n'uko itagifuse mu buryo bugaragara. Mugabo nagenda babwire ko n'uno munsi mugiye mw'irya building ikorera mu finance musanga amabiro yuguruye, musanga abakozi bakiriye. Mugabo umukomiseri mukuru, uwo bita komiseri general akiyoboye, uwo bita komiseri general ajwe cegera ciwe, abo oya barabahinduye, mugabo ntibabasubirije. N'ubu biruko uwahora ari umuyobozi ajejwe ivy'amategeko, directeur juridique mw'ico gipolisi, yaritavye Imana. N'uno munsi ntibigeze bamusubiriza. Mu bisanzwe igipolisi kidasanzwe gifise amakomisariya regiono 9. Mwabo ba komiseri regiono hariho indwi bakuye, benshi bari abapolisi ariko ntibigeze babasubiriza. Kandi ngaho mwomenya yuko hari amazu apanzwe na leta, ayo mabiro regiono yakoreramo. Mugabo kugeza n'uno munsi ntibigeze babasubiriza, kandi leta iracariha ayo mabiro. Ikigira kane kibabaje nuko leta yafashe ingingo yuko abapolisi, kuko ico gipolisi cyasanye kumwe n'abapolisi benshi, abapolisi baba ofisiye bari mu ico gipolisi cyo kurwanya igiturire bose leta yarabatwaye. Ni kuvuga bace babasubiza muri ministeri bahora bakoreramo. Nuko ndiko ndabivuga nuko hari kibazo kidasanzwe, nuko ndiko ndabivuga kuko abapolisi barimwo uno munsi barabatwaye bose muri iki gipolisi, nta rumwe kirimo. Ikiza gisongera isibere ku byo byose, leta yaciye ifata muri uyu mwaka w'amafaranga turimo irabima amafaranga bakoresha. Ntibagize uyu mwaka, murazi ko amafaranga leta ikoresha atangura kuja mu ngiro itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Leta ayo mafaranga yatwaye, ni ukuvuga ko ata dotation budgetaire yigeze igirwa kuri iki gipolisi cyo kurwanya igiturire mu Burundi. Mugabo murumva yuko hari abakiriko barakora. Ikibazo kisha kibazwa uno munsi, none abo bantu bazohembwa nane ko leta itigeze yandika urwete na rumwe ruvuga yuko iyo brigade itakiriho, nizo nzego zo kurwanya igiturire zitakibaho. Mugabo bagiye barakuramo kamwe gusa kugeza yuko naraho babima amafaranga. Ariko murabizi nk'abantu bashizwe n'itego y'umukuru w'igihugu ntashobora kugenda gutyo oya atari iteguri bakuye, murabizi neza. None mwebwe ntimubona yuko imvugo ya leta yuko ariko barwanya igiturire bavuga ikintu igihushane cyacu? Twebwe rero turabona yuko hari ingorane ikomeye cyane mu bintu byo kurwanya igiturire mu gihugu cyacu. Aha rero tuca dusaba umukuru w'igihugu ariwe ahagarariye ibi bintu byo kurwanya igiturire mu Burundi yuko ubwa mbere leta y'u Burundi yokubahiriza amasezerano yasinye yo kurwanya igiturire. Mu kuyubahiriza naho mbivuga iki? Nuko iyi ngingo ya 5 mu gace kayo ka kabiri kavuga yuko haja inzego zo kurwanya igiturire zidasanzwe, des institutions spécialisées et indépendantes, byo kubahiriza. Ahandi h'u Burundi buzofatwa nk'igihugu cyahonyaza amasezerano cemeje. Ico ni cyambere. Igira kabiri nuko ibintu bizogira ingaruka mbi ku mafaranga igihugu cy'u Burundi kironka mu makungu, kuko hari amaraporo asohorwa
buri mwaka avuga ukungene igihugu citwaye mu byo kurwanya igiturire. Nagenda bibutse ko Burundi butagira